rushikishe rutwereke yuko mu mitima yacu hategerezwa kugira umuco utuma tubana neza na bene wacu, umuco utuma tugira urukundo, umuco udutuma twizerana. Urumuri rw'amahoro iyo urubonye n'urumuri rutihenda. Muze murabe iyo utanze ubutumwa utigenda ubwirire naka abivuga kuko babivuze, ariko mu bihe byose urumuri rw'amara ruriko ruratembera mu Burundi, abarundi baruhanahana. Ubutumwa rutwara mu Burundi bwose babwumva kumwe, ariko wewe wovuga uti narungitse ubutumwa buza gushika butakiri bwabo. Ariko urumuri rw'amahoro rwamara rutangura rufise ubutumwa bumwe, abarundi bose bakaburonka kandi ari bwa bundi nyene. Ni igitangaza. Dukomera amashi Imana yacu. Kugira Imana ituvugiremwo twiyumvira urwo rumuri, nuko hari hageze ko Barundi tumurikirwa. Nagira ubwa mbere ntangure nshimire mwebwe abene gihugu kubona urumuri rw'amahoro mwarugize rwanyu, mukumva ko ruri muri mwebwe, ruri mu mitima yanyu. Ndazi yuko ngaha ni bake bari bamaze kurubona, mu bari ngaha ndazi yuko ari bake. Ngo urugwa rumuri rw'amahoro ariko rumurikira Burundi bukibera mu mahoro. Uru rumuri rero imisi yose rugenda rujanye n'iterambere. Amahoro ntakwiye gusa, kuko murazi n'ubushonje ntagira amahoro, umukene ntashobora kugira amahoro. Imbona kazoza y'Uburundi rero ni imbona kazoza dushaka ko umurundi umwe wese azavuga ati je ndifise, jewe ndifashe. Mubanze ndababwira ibanga, burya nimwe mubibona neza kuva mu 2018 dutwebwirizwa shingiro tukavuga ko Imana ifise ikibazo ca mbere mu Burundi. Sinzi ko mwabiravye neza ntimize hezagiro yatanguye. Imana niyizana imvura. Emwe musome ibitabo by'ijambo ry'Imana. Imana niyo yugurura ijuru, imvura ikagwa ku gihe cyayo, ishatse irugara. Nimuzi ko hari n'igihe habaye abanyabicumuro benshi, Eliya akavuga ati kuva nta mvura izosubira kugwa, kandi bikabukogera. Ahantu hari abantu b'abanyabicumuro, abantu bankana n'Imana, ikibazo kirabira inyuma. Ndabona Burundi mutakiba mu mwonga, ndabona Abarundi bose basigaye baba mu bigwati by'amagorofa naho nyene. Nk'ubu kabuba mu nzu n'igorofa ya 10, hamwe isi yose izovuga ngo tuje kuraba ico gihugu, ivyo bizoba. Icambere gusa no kwizera, nico twatwazagira urumuri ruze rubabwira yuko mutegerezwa kuronka indongozi nziza. Uru rumuri ntiruzokwigera ruzima mu Burundi, twaramaze kugwaza amahoro azokwama mu Burundi, ntagire usubira gucika inkokora. Kuko murazi kugira rurinde gwaka, kugira gwake twaciye kure. Uru rumuri rero n'urumuri rwari vyizigiro, kuko muri bukarata igihe bavuga ngo kundane, ngo biracashoboka. Gushika bavuga ngo ati basigira ukwizera, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Murumva ko twari mu mwiheburo. Hanyuma mutamwera ndatumurikira, uwo muco ubona kuza. Umuco uratumurikira, none Abarundi mwahora muharurana ngo Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, none mwarabifuza umura Abarundi. Nta kintu kinezera nk'iyo mbonye Umurundi avuga ngo jewe ndi umwene Burundi, jewe mvuka mu gihugu canje ciza c'Uburundi. Kare bakivuga nabi. Ibi byose nivyo bituma dutera imbere. Hariho ivyizigiro rero vyatumye dusubira kwaka, umuco uraza muri twebwe. None rero bene wacu ndabwire, uwo muco tuwutware, mutware mu ngo zanyu, mugwe mubona ko hariho umuco. Nagiye n'umuntu numwe azosubira kugira umwiheburo batawe kwidodomba. Imana yaruguruye, iraduha amahoro, iduha igihugu ciza, ubona hacu kugisikura. Bariko bategura imbere ngo habe imbere ni heza cane.